Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imihamagaro iri ku buzima bwanyu iraruta imyaka ibigeragezo byanyu. Bibiri ivuga ngo mukiri mu nda za mama, uravyumva Imana yari yamaze kubatoranya. Nukuvuga ngo wowe utaranavuka Imana yari yamaze kugutoranya. Kandi Imana yari izi context uzokwevuriwamo. Imana yari izi aho uzobuba muri 2026. Imana yari izi aho uzoburi. Imana yari izi ibintu byose. Ako ntiyavuze ngo ngo biciye bihinduka ngo kubera ngo uyu muntu wareka naviga muri Bujumbura. No. Imana ntikangwa na condition urimo. Ahubwo Imana ishobora guhindura condition urimo igihe wewe wemeye kacika igikoresho cayo. Nico bita ku multiplier ico Imana yaguhaye. Reka rero kwa muri kuregeza inyuma ngo ibi bintu nzobikora ngo ninashika muri Canada, ibi bintu nzobikora ngo Mana ngo mpa visa ya Dubai, ngo Mana ngo mpa visa, ngo Mana ngo ndagukorerere. Reka gutega Imana ama condition kuko Imana igomba kugukoresha. Umviriza, ntifatira huba, ntifatira huri, ivyayo ntivyubakiye kuri izo condition extérieure, ariko ivyayo vyubakiye kuco yavuze nico yakuvuzeko. Kandi igihe utanguye gutambukana nayo ishobora kugukoreshereza aho uri hose ukomeze kose. Ndavuze ngo muri talent ishobora kugwira, ndavuze ngo hariyo capacité zo kugwira muri mwebwe, ndavuze ngo hariyo ubushobozi bwo kugwira muri mwebwe, ndavuze ngo birashoboka kandi byose bishobokera uwizera. Yesu ashimwe cyane. Ndanse gusa nivyo ndiko ndacamo, ariko ndagomba gusa nk'ico Mpwemu Yera ariko arakomunika umutima wanje. Ndanse gusa na environnement ndimo, ariko ndashaka gusa na environnement ijuru riko riraproduisa ku bwanje. Ndagomba gutelecharge ivy'ubumana kugira ngo ari byo bikondisione ku buzima bwanje bumeze. Sinumva ingene wobaho muri ubu buzima udafise ubushobozi bwa Mpwemu Yera mu ruhande rwawe. Ntavyo numva.